Sali bakunzi bari wa Top TV nizere ko mumeze neza aho muri hose nanje vraiment ndameze neza ndashimira Imana hama rero naganda baramuse n'ukuri ko Imana nayo ndabakumbiye cyane gose kuri micro nkuko bisanzwe muri kumwe na Himana Jamila ukipenda niteja follow stop hama rero uriko radufasha amajwi n'amashusho ashoboye kudushikira neza tangurana nimwe ni MC Mango big up sana mtu wangu ndagufana cyane gose tugarusere muri Love is Love urukundo n'urukundo uno musi nabazaniye icouple mana yanje ni couple iri kurabikora neza ngaha muri ntara yacu ya Mwinga ikubikora neza cyane ku mastati hehe tuguma tuyibona ndavuga ati reka ndabahamagare tuyage tumenye utuntu duke kuri bo tumenye urukundo rwabo muri rusangi tumenye ukuntu byifashe tumenye ukuntu abandi bantu bari mu rukundo bashobora kwifata iyo bakundana by'ukuri hama rero ntibagire kuri subscribe like na comment ndabakunda cyane reka rero tubakire tubumvirize tuyage nabo muramutse kwanza abakunzi ba Watch Top TV baramukije ana VP bro hama amazina yanyu Chen Abdul nanje banyita Irakoze Liliane hama rero Abdul na Liliane je kibazo cyane cyambere nagenda babaze mumaranye kiringo kingana gute turamaranye desumene yose dukundana indwi zibiri indwi zibiri none mwahuye gute byaje gute kugira nyine muhure mushobe gukundana ukuntu byaje ugi keshi na keshi imitima ihuye keshi na keshi n'umusheri wanje imitima yarabyakiriye tumaze guhura twinjira mu rukundo ego mweze ndezi bitumaranye ndabona ko ibintu biko biratera bica imbere urukundo twa Chen Abdul ego none akabazo gato umwe yitwa Abdul undi yitwa Liliane gusa nizere ko mudasangiye idini Chende mkatolika n'uyu no muzima muzima none nikihe kintu umwe wese yiratira ku wundi ico niratira nuko nobanda mukunda kandi nawe yoba nkunda ico niratira mu bagenzi mu nshuti mbese n'abarabibona nawe shiranje ikintu ndamwirata ko nkunda arampostinga akanshira ku mastati ndanagwa aranyitaho birenze none murizera yuko muri 2 semaines mumaranye mukundana urukundo rwanyu rushobora kugera ahantu kure cyane turavyizera kuko twe turabona ko dukundana sana none mutitayeho amajambo y'abantu niko novuga cyane cyane abantu basangiye idini biragoye mu muryango iki birashobora gushika kuri etape ukagenda ukamupropose ukamubwira ati uyu niwe muntu ushaka ko tuzokubakana ubona yuko Abdul umuryango wawe uzokwemera yuko muzotwarana kandi mudasangiye idini je mu bisanzwe nangura kumupropose twarabanje turumvikana aranyemera yuko azokwinjira idini yanje ndimo avyumva umuryango nacyobuza kuko hakuru umuhungu niwe yishimira umugeni umuryango si umushimira nawe ego birashika umuntu agashobora kubona yuko mu muryango atasoyo haba ariko nta gihe bishika nyene ariko iyo mukundanye muraciga ko buke ugasanga n'iryo dini murarihorijeko bivaye n'urukundo dukundana ne Liliane uramaze kuyumvira bishise nk'ubu iwanyu bakamwa nka Abdul wo byifatamo gute byogwana cyane nashobora gutanga info nyine nkabamenyesha ko namukunze bikaza buke kuko mu bavyeyi ugira ubashiremo ingufu ko wakunze umuntu ni ibintu binjiza buke kandi waramukunze ntacyo bivuze n'abatomuntu urahendahenda ugasanga birakunze none nk'ubu hajemo intambamyi yo kubyanga mu muryango aho turi cyane
shira cyane ngaho micro shira vuga cyane bananje tuzumve vuga akantu ndibaza nta muntu umwe nuko yakumvise vuga cyane nukuri Abdul je no guma namukunze yego apare yuko Abdul mukundanye aguma gushira ku mastati nawe birakuryohera ni kihe kintu apane duzo mastati canke urukundo ruri en public ni kihe kintu kuri wewe nyine umubona ko Abdul ukavuga ati Abdul ni wo muhungu numva yuko twokubakana cyabo turi maze kumubona nabumubonye imbere y'wanjye ari umwana w'imfura cyambere namuboneye kakarero kambe nakwaye nyene ndamaze gushika ino tumaze kubonana na Abdul nakwaye cyane ndafatwa na malaria ndabona ko avyitayeho umutwaro w'iwanje ari wawe wikoreye nico kintu ni kintu kinini cyane yanyeretse imbere y'wanje ko nkunda kari wundi nubwo bwari n'ubwa mbere tubonanye tumaranye n'ikiringo gito yari gushiramo intege nke nkabona ko atantega afise ariko aravyitayeho pe ico narakimushimiye cyane nari gushimiye shirana hama nawe Abdul ni kihe kintu umubona ko Liliane ukavuga ati uyu mukobwa nifuza ko tuzokubakana ico ndamubona ko na mbere umukobwa afise umutima mwiza wo gukunda ni bake abakobwa ngaha kwisi kujana bafise umutima n'uwafise wo kwihangana n'umuntu ngena dakorera udukosa ngena dakora utuntu tw'udufutifuti ariko nyawayo aranahura uko biri kose vraiment umwana ndamukunda kandi ndamukunda sana ndamukunda sana Abdul ni nkuko mubanye na Liliane urabona burya desemene novuga yuko ari ni kiringo gito cyane kugira umenye umuntu bishise Liliane akaba mukabana nk'umwakumye mugakundana ariko ukabona umenga atangiye guhinduka ingeso atangiye guhinduka comportement ziwe ukabona umenga biragoye nti muri ko murumvikana iki arakugaya iki mbe wo byifata mu gute mu bisanzwe tw'abantu turabantu kandi umuntu uko bukeye nuko byije nuko aterahinduka vraiment mu bisanzwe iyo umuntu basi mwandi mbikanye impeta mu bisanzwe mutegezwa kwicara ahantu hamwe mukabireba uko yogenda arahinduka kose iyo mukundana ndazi nawe agufise kagatima uramwicarika hamwe ukamubwira inzira uko uraca munsi nziza vraiment rebe uhindure ingendo kandi iyo umaze kumubwira uko mu bisanzwe wumve yuko nawe ategerezwa kukumva kubera jewe ndakunda ni kihe kintu Abdul uvuga ati je Liliane wanje ndabona umenga nyene ni neza bimeze neza ariko mu bintu bijanye ubwiza iki ni yihe ngeso umubona ko basi umubona ko Liliane mugabo wifuza yuko yohinduka ingeso afise wifuza yuko yohindura akaba nyine nkuko bishaka je mu bisanzwe ingeso novuga arafise ibyo nibanga ryacu iryo nibanga ryacu kandi abarabizi ingeso nakunda arazizi azotegerezwa guhindura ibintu byose ni bukebuke sivyo ibintu byose ni bukebuke Lilana ni kihe kintu Abdul mubona ko ingeso uvuga ati ndifuza yuko yohindura nashiranje niko nawanda kabona ukageso tuzokaganira gahoro hama Liliane ni kihe kintu Abdul mu bahungu bose umaze gukundana nabo sivyo abahungu bose umaze kugendana nabo Abdul ataraza ni kihe kintu ubona Abdul amaze guhindura mu buzima bwawe Abdul yanje byinshi kuko ifate nk'abahungu bwa mbere twakundana barabikirori mu mabwate ibintu mwe n'ibyo ariko nabyo tegura umugambi avuga ati rero sheri wanje tegura ibintu bimeze uko nuko turi mu kiganiro tujya mu by'imigambi eko niko abantu benshi bavuga ngo abahungu mu gisaro usanga babesha batagira urukundo uwe ubabwike abantu bariko baratura bavuga ati abahungu mu gisaro ko Abdul ndaza ba mu gisaro setse none ni ikihe kintu uvuga ati
abahungu bo mu giswahili naho ari abahungu bo mu giswahili ari abahungu gusa bafite urukundo batameze nk'uko babivuga bwira abakunzi bawe Iwacu Top TV kugira babimenye reka ibyo hari igihe bishika ego akenshi bakunda no kuvuga ati abahungu babo mu giswahili dufate bubakana n'abakobwa benshi bashaka kubakana n'umukobwa umwe ugasanga ibintu nyine babifita nk'uko iyo umukunze nyine abantu bakakubara ati hajya nturumwe ariko bivanye n'ukuntu uba ubona mukundanye ni nkamwe bavuga ati umuryango araba umwe agatukisha umuryango ubwo imitima si imwe bashaka kuba mubanana n'akaroga nawe utaroga ntibica bisigura yuko rero abo bahungu bo mu giswahili bose atarukundo bafise harimo abafise urukundo kandi usanga ni kamere bivana na kamere y'umuntu ego ne nk'ubu bishise ukamenya yuko Abdul agucamwo urabona byose bene niziki abona ngo twikana nyene hasheri rero ko murambeshera ko wari turakubeshera none oya ndumva cyishise nawe wikanziki jewe narakimye nikanze mu bisanzwe no kumenguzo shaka nari nabimenye oya jewe narakimye ndamuhisha vraiment kandi nawe ndazi nta kintu namisha kuko iyo umuntu murinze mwizerana mugahana kwanza nambere bavuga ibanga y'umuntu muba mukundana riba ari mu phone sinzi ko ari ibyo bari ibyo umbiye ko je phone ndanayimuha akayikoresha ibyo ashaka byose nawe yiwe nubwo bishika nkayitora rimwe na rimwe ariko ndazi yuko afitiye ko agati avyumva kandi bakubwira umukobwa atarondegwa atari umukobwa ari umukobwa mubi nitibaziriko ariko wumviye yuko je waje uhakwere ukese abantu bavuga ko umaze guhura n'abademu benshi batandukanye ariko uyu basi arabandutira bose arabandutira bose vraiment Abdul umuravye Liliane ni keke no umukundira cyane umuravye umubiri wose ikintu ukunda cyane gusumba ibindi ikintu nkunda cyane gusumbya ibindi yari karano mwingira vraiment irangi ahantu kuri kwima kuri kwima ama Liliane nawe ikintu umukundira Abdul wanje ndamwikundira cyane akeshire Abdul akeshire ukuntu renda mwikundira Abdul turi kumwe hoho bati reka zuranyegera reka kuzura sigara inyuma ashaka kugasanga tumwe oya gusa Liliane cyane ikintu cyane sho ko amabambira shiriko n'unga nabi je birandyohera ariko jara abantu bakunda kubimbira ko Abdul naho jari kintu cyanje mutanishe wacu fani ne kuvuga ati nyene tubireke nk'ubu nyene bishise hakaza umuntu akakubwira ati je Liliane ndazi araguhenda afise undi muhungu bari kumye iki wovyifata mu gute oke sawa bakubwira keshi na keshi umuntu ukunda mako umufuhira ikintu cyambere bavyumva ariko wumve uko byo babiri kose je keshi na keshi ukuri basi ukuri no ukuri kwizani kujya kuri kwa kuvuye ku muntu ari wakubwiye je nubwo hoza kanaka hakaza kanaka akavuga ibyo avuga kuko abantu bo baravuga kandi bavuga ibintu byinshi avyumva kumbure bo barashobora kuza iwanje bahaja niwiwe kugira dutandukana ariko umbi ko uko biri kose je tuzotandukana abo babikora nabo barihenda Liliane wangu Liliane ngoba Abdul mufatanye n'undi mukobwa wako iki ndamufatanye n'undi mukobwa ari kubafatana fate bari muri mode cyane wanyine basanze nka par exemple nko muri chambre bari kumwe bari mu bintu nk'ibyo nubwo byaba biruka shanje ntibabanya ngira wawe tijeshe Liliane ntufu yo noreka gupfuha abantu bamukunda ntamupfuhi oya ubyifata mu gute umukobwa wogira iki wamukorera iki umukobwa nta kintu na kimwe namukorera umukobwa oya n'amakosa washira kuri yende bisubiramo na sheri wanje na Abdul urabona uri umuzima ujya nawe no mu catholique sivyo none burya
abantu badasangiye idini biba bigoye ku bana sibyo uyu abasenga nyine mu bamizima nawe hari ibintu mu bamizima utabukunda nawe ujya mu bakatolika hari ibintu utabukunda none mwoshobora gute ku bana mudasangiye idini birashoboka ko kenshi na kenshi murabizi ko idini riri ku mugabo abavyumva niri ku mukobwa kenshi na kenshi iyo umukobwa akwemereye umuhungu abizi ko mu mizima bisozi ko abayemeye byose abayemeye ibibi n'ivyiza avyumva jewe rero ibintu byose turabihuriza ko si kwinjira idini turabihuriza ko natwe kwinjira idini nta kibazo na kimwe ko umugabo haha nakunze umusheri nukuri kandi uravyumva aravyivugira saga hato ibintu umuntu akuze arivugira ko byiwe sivyo ndamukunda idini aremera kuzoginjira nta kibazo none muri societe naho basi mu kibano byogenda gute mu kibano uko biri kose ku bwacu nitwe twiyubakira si abantu batwubakira twe tuzokwiyubakira nta bleme n'imwe burya Liliane papa wanaka abafise sha zapato basi umuryango wawe nyene yo mama aranikuriye n'ibyo gukora ntabyo yoba gishobora yego none udalila na kintu kimyozo kwinjira idini nyene wambare nkuko kwiwacu aya bizongora ariko abasha kuko sinda ndabikunda cyane ariko nzokwihata none kijya kintu mu bamizilima bakora cyo gutora abagore 4 2 3 bivanye n'uburyo nk'ubu wowe urinjiye idini ku bwa Abdul sivyo umva umukobwa yinjiye idini burya abataye ibintu by'iwabo byose kwanza agiye no ku mugabo abataye ibintu byinshi by'iwabo akagenda avuga ati jewe nkurikiye ujya ibintu byose base ubuzima buba buhindutse mu bisanzwe none ni gute uzoshobora gusuporta nk'ubu Abdul ajya kubwira ati jewe shaka nongera umugore wa kabiri ubona yuko warataye ibintu byiwe byose muvuga yuko muzobana muri 2 gusa nta wundi wa gatatu bovyifata mu gute byo bizogorana nyene ariko nziyakira nuko nzoba namaze kumuja ko Abdul moya urumva abana bo mukobwa ugaheba ivyiwanyu byose imiryango inshuti ariko ntubuzihe byantuka ubuhevye bwa bundi bwa ku ruhande nibwo buhevye ariko umuryango wo muba muri kumwe nzoba namwihebe Abdul nzoba ndi mu ntoke ziwe nzoba ndi mu minwe yiwe bakomba ngiye nyene ngiye niwamenye ingena njera kuntanjera ngura ariko antikacubana twabanyabikundana tubaza sheri wanje asha cheka kweli indime zose arabrose jandebe Nasha kubona umukobwa umwe tuvugana no kuri kwimana oya gusa Liliane arakara kwenda ibona je ndakara nawe narabiye kara no kuri kwimana Abdul wamukobita namushobora oya basi washovye nyine cyangwa ati ndamuhaye urushi aramaze kurumubita aramaze kurumubita mapenzi oya urumva yayivuze nakurukundo yarambabaje yakubabaje Abdul nikiye kintu Liliane yo gukorera ukumva nyine wohita umuheza ikintu kimwe yo gukorera kibi ukacuvuga ati Liliane ndamuheza sha byogorana sindakibona yuko cobaho ico kintu kuko ni byinshi kuko yoba uvuga no muheba imba maze kumuheba kuba tumenyanye ariko wumve yuko kugira umuntu abone yuko mukunda wemera kwakira baskwari nambere nimba ari umurozi ukamwakira ukonye ariko urukundo rukabandanya kuko kenshi na kenshi bakubwira iyo umuntu umukunda nyakuri basi urukundo nyakuri wewe wumve yuko nibindi ari bindi ateba nawe akagwinjira nkuko biba biri kose nubwo yabavuga arafise abakundana nabo ku ruhande Liliane sa nikiye kintu Abdul yagukorera ukacuhita umuheba Abdul naho zanchini marimbo cyane oya ega gucinye mu muntu cyo tuma umuheba basi no musheri wanje no umuheba kuko nimba ariko sayo baguyemo nobona nyene ko rimbabaje ko namukunze twohanurana ego karaba ko hanyuma kitongera ana kibazo Liliane sa na mafaranga ukunda
amafaranga ntawo kwanga agafaranga ariko rero Oya, mugabo nk'ubu- urukundo naho nawe nk'iciza ubu rero je wabundi amahera je arabizi ko nyenye je ndi mayiwo yo oya mubaraba sinari bwaheze mugabo nyishura Cyo nta amafaranga kwanza nta muntu umwe adakunda nta muntu amafaranga adakunda amafaranga Yeah. nicyo nakubari urabona Abdoli murakundanye haraje undi umuhungu nyine mwiza cyane afise amafaranga afise iki kandi afise urukundo s'il vous plaît ntahura afise urukundo afise amafaranga ni mwiza kandi afise urukundo Abdoli nawe umva yivugiye kwa Kenya Murundi wohitamye iki muri ibyo bibiri yo arashobora kuba atunze n'urwo rukundo arufise ariko urwo rukundo rukaba muri uwo mwanya muriko murakirana arashobora kuba atunze akavuga ati ndagukunda wanagomba nyine akakwereka ko agukunda ariko mu nyuma bihinduka n'ingoga by'umuntu afise amafaranga urukundo rw'umuntu afise amafaranga yagukunze afise n'amafaranga urukundo rwiwe ruhinduka n'ingoga yego ariko iyo mubanye muzinanye ko nyene mubayeho mubayabaye mutifise nk'ivyo uriko uravuga by'amafaranga n'ibiki n'imiduga n'ibiki camenya n'ukuntu mwitwara kandi rero iyo mubanye dufate mukundanye muzi yuko mukenya urukundo rurakomera gusumba barya batunze ko nk'uryo we watunze ashobora kunkunda urukundo rw'ubu agasubira akaruha n'uwundi kuko afise amafaranga kavuga ati aya mafaranga ndayashira n'uwundi arankunda ndazi ntareka yego cyawe dini namukunze uko ari uko asa uko areba nta bindi ni ikihe kintu uhanura abakunzi ba Top TV n'abandi bakobwa nyine bari mu rukundo nkawe icyo nahanura abakobwa bandi bari mu rukundo nk'urwacu nubahanura yuko batoza barikora amaronko cyambere cyo boraba urukundo ruri hagati yabo ko bakundanye anterede bakaraba yuko nimba urwo rukundo barimo intambwe ruzobashikanako iyo ruriko ruraja iyo ruriko ruhera niyo ruriko rutera ruja eko ntibaza ko aricyo novuga ndavuze akabazo gato burya hari ikibazo kitagira inyishu hariho ibibazo nyene uzabona fate n'umushasha avuga ngo sa réponse nyene biba hari ibibazo umuntu ashaka kubaza ico kibazo nuko nta nyishu nokironka yo ugasanga nyene wabuze inyishu yego canke iyo umuntu nyene wacanga cyangwa ugasanga nyene uricanganije urabuze amafuti ariko urumva ko utaba wishuye inyishu ijanye n'ikibazo yego mu buzima bwawe nta kintu wigeze guhisha Abdul atazi ikintu wahishije Abdul atazi mwe misi tumaranye iminsi desomene shebanje ntacyo ndaguhisha aya ntacyo ndamuhisha yego mu bibazo yambajije no mu byo namubariye ntacyo ndamuhisha Abdul none nk'abandi bantu usanga bakundana bakaza barabeshanya basi bahishanya amabanga babesha ari wewe hari ikintu wahishije Abdul ahama akakimenya Abdul wamukorera iki mu bisanzwe kiriho ico kintu nka kimubaza hacemera akayisabira ikigongwe ndumva yuko atakibico bakirimo ngaho ndumva yuko atakibico bakirimo kuko kenshi na kenshi bakubwira umuntu ntujya muntu ushobora gusigurira ukamubwira uri mu kosa naribona uravyumva ukamubwira ukisa wa n'umusara arikoze ejo ararikoze urumva uwo muntu uwo ni muri babandi uravyumva ariko je yakoze ikintu kibi tukavugana akagisabira ikigongwe probleme nini Abdul nk'abahungu nkawe bari mu rukundo bavuga ati je nyine ndakundanye n'umukobwa dufise imigambi ni ikihe kintu uhanura abantu abandi bahungu biyumvira yuko gukunda abakobwa benshi ariyo solution canke biyumvira yuko abahungu bo mu giswahili atarukundo bafise biyumvira ko abahungu bo mu giswahili bakunda abakobwa benshi ubabwiye iki je ico nababwira si ibintu birebire kuko nabo basanzwe babizi kenshi na kenshi twe turitesha agaciro mu bisanzwe uja kwiruka ku mukobwa ukiruka ku yundi ariko wumve yuko uko uri kurabiruka ko bose siko baba badafise abo bakundana
uravyumva ariko ico no bahanura mwo mwanya ni gukundana kuko udafise urukundo nuhora umuntu na mbere je biranezera kuba kugeza isaha je nahora ndi mu bantu basi batagira n'umukobwa n'umwe bakundana uje wese twende ariko ubu ndatuje nditurije n'umukunzi wanje umwe kandi birandyoheye n'abandi bazobikurikiza bazobona basi ibyishimo birimwo yufise umukunzi umwe ntarinzere kubarambira abakunzi ba Watch Top TV nizere ko iganyo cyacu gihereye hanyene nizere yuko cyari ciza hariho byinshi tugiye turamenya mu bijanye n'urukundo hagati y'abantu babiri bakundana ikintu cya mbere no kwizerana kubana hafi kumva yuko mugenzi wawe agukeneye nawe umukeneye kumva yuko ushobora kuba hafi y'umuntu ukunda nuko kwimanda basabye ntibagiye kuri subscribe like na comment hama wandike kuri comment ati love is love respect ndabakunda cyane gose hama rero musezere no kuri abakunzi ba Watch Top TV ego turabaseze musigari impore turabakunda namwe ya naje ico norenza ko ndabasavye udafise urukundo narugira hakiri kare ariko aritesha amahirwe hakiri kare no kuri kw'Imana je ndishimye ubu ndishimye kuba afise umukunzi umwe murakoze cyane gose